Shoti bagenzi namwe bakunzi ndabaramukije amahoro ndabahe kaze muri kino kiganiro jewe ndakiremesheje ndi Jean Christophe Mugisha muri studio zacu turi kumwe n'umuhuze bikorwa runnego nyagihugu yora ntitamwe neza eniyo pour la renaissance de la nation ubwo nego nyagihugu rukaba rugwanya ivyumviro by'ihonyabwoko n'ivyaha bishemikiye ku muri kano karere k'ibiyaga binini Bernard Ntungwa nayo intumwa y'amahoro no kuri mu Burundi ndetse no mu biyaga binini akaba ari umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi akaba n'umusesanguzi niwe yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Kush yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo mu mwaka wa 2022 mu gihe haheze imyaka irenga 100 higisha kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu yanashize kandi habona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari byo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagwaye kaze muri kino kiganiro. Ndagushimiye ndakoramukije kandi aramukije n'abatwumviriza ndetse n'abazotwumviriza. Uyu munsi igenekerezo ry'umunani ntwarante 2025 no munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Mbega Apotre mu Burundi uyu munsi ushitse abakenyezi muri ico gihugu byifashe gute? Mbega abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi ndetse nabo mu karere k'ibiyaga binini twovuga ko uyu munsi mpuzamakungu wabahariwe bawuhimbaje banezerewe cyane. Urakoze ubwa mbere bwo hari ivyo jewe abantu bavuga ukuntu nakuriya nkumva ntabyitahura neza. Ibijanye no kuva ko ari umunsi mukuru w'abakenyezi ni vyiza ariko isobanuro y'uwo munsi mukuru ko watanguye n'ico washitse ko aho watanguriye bitandukanye n'ivyo tubona iwacu mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no muri Afrika. Urumva ni bya bindi habayeho umugwi w'abantu babesha abandi bakababwira bati turabarekuye muri kukire, abantu bakabesha ko bikukiye ariko vy'ukuri atakwikukira kuhari, hakagira akantu gato kagabanuka kavako mugabo vy'ukuri ba bantu bahora bakoloniza ugasanga ataho bagiye bakihindurira mu bandi bantu baba muri ico gihugu, ndavuga ibihugu vya Afrika. Nk'ubu rero uvuze ngo uyu munsi igenekerezo ry'umunani ntwarante ngo no munsi mpuzamakungu wahariwe abagore, ndavyemera kuko ndabibwiwe canke mbona abandi bose bavyemera babivuga, mugabo jeje nsubira inyuma nkabanza nkaraba. Ubwa mbere bwo mu migani y'ikirundi bavuga ngo urugo n'umugore, kandi bakavuga bati umuhusha atunga ahusha umugore. Urumva nk'iyo migani ibiri yerekana yuko umugore ari kirumara, ari nkingi mu muryango. Mbega ko umugore abaye mwiza mu muryango, uyu muryango uheza ukabaho neza kandi ugatera imbere. Aha rero dusubiye inyuma tuca dusanga uyu munsi atari ko bimeze. Reka kumbure mbanze ndabibutse abatari bake babizi n'abandi benshi batabizi bakurikira abandi ibijyanye n'uyu munsi. Mu kinjana ca 20 ni ukuvuga mu 1910 abagore bo muri New York muri Amerika ndetse n'ahatari hake mu Burayi barahagurutse bagira yegeregere, ivyo bita manifestation mu Gifaransa, baharanira kungana mu vy'amategeko. Ico ni cyambere. Icya kabiri baharanira ko bo kubahirizwa mu gukora akazi kabo neza. Ubwa gatatu ko bohabwa uburenganzira bwo gutora, ivyo bita mu Gifaransa le droit de vote. Ivyo nivyo bagiye mwibarabara basaba. Aha rero mu mwaka w'1910 abo badamu baba New York niho bagira yegeregere bagira manifestation kugira ngo baronke ubwo burenganzira baharanira, kugira ngo bangane mu vy'amategeko n'abagabo, kugira ngo kandi borohereze mu kazi
amategeko abagenga abe yoroshe bareke kuyagumya, hanyuma kandi kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora. Nukuri ivyo barabironse kuko itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu 1911 niho batanguye gufeta umunsi mukuru w'uko bemerewe uburenganzira bw'ivyo baharanira. Umunsi mukuru wabereye i Denmark. Aha rero niho nca mvuga nti mbega ivyo baharaniye barabironse. Ego, kuko muri Amerika ni Burayi ahubwo ntibanaronse ivyo baharanira, baronse n'ivyo bataharanira. Kuko muri Amerika ni Burayi abakenyezi nibo bategeka abagabo. Umugabo agize amanyama canke umugore akumva atamushaka arafise uburenganzira bwo kumwirukana mu rugo, umugabo akaja kuyerera, akaja kurondera ahandi aba. Nukuvuga ngo baronse kwishira no kwizana kurengeye uko abagabo. Amategeko baharaniye baronse yarenze ayo basaba. Aho rero nkaca ndabibutsa yuko ibijanye no kungana kw'abantu, no kuvuga abagore n'abagabo, uravye neza muri Bibiliya ntivyemewe, kuko Bibiliya canke bemera Imana bavuga yuko umugabo ariwe mukuru mu muryango, hanyuma umugore nawe akaba umufasha. Mbere muri Bibiliya nta hantu tubona abagore bavugira mu makoraniro y'abantu. Aha rero bica bigorana. Mbega ijambo ry'Imana ry'Abisirayeli, Abisirayeli atari igihugu, ndavuga Abisirayeli bamwe bafite isezerano ry'Imana bene Yakobo, ko bambuye iryo jambo ry'Imana. Abari bambuye ubwa mbere barabagira iki, mu nyuma rishikira Abaromani, kandi abo bose n'Abanyedomu. Kandi Bibiliya irafise ikivuga ku Banyedomu, ndetse n'Imana yaragize ikivuga icishe kuri Daniyeli mu buhanuzi mu gice ca Daniyeli igice c'indwi, ivuga ingene ubwami buzokugwaho bune. Ubwo bwami bwose bwageranijwe n'ibikoko bibaho ku isi, ariko avuga ko ubwami bwa kane ari bwo bw'Abaroma ari ubwami bubi cyane, buzokwira isi yose bukayisangangura, bukayitwika, bukayiturira. Kandi niko vyagenze. Impamvu ndiko ndabivuga ndazi ko benshi batabizi, abandi nabo babizi ntibagomba ko bimenyekana, ariko bavyumve canke bareke. Ndazi ko vuba cyane bagiye kubimenya bakavyumva, bikabasanga aho bari, n'abavyirengagiza babandanya kubiba ikinyoma mu bihugu vyabo cyane cyane vya Afrika, bamenye ko igihe cyageze cyo ko batavugishije ukuri bazona bihanirwa. Aha rero nagira nce ngaruka ndababwire ko mu bijanye no kunyemerere, niyo mpamvu mubona muri Eklezia Katolika muri bwa bwami bwa kane muzosanga abakenyezi barabakumiriye. Muranyereka abapatiri b'abagore, munyereka abasenyeri b'abagore. Umupapa w'umugore aheruka kubaho ku isi hari i Roma hagati y'umwaka wa 1855 n'umwaka wa 1886. Uyo mbere yaravyaye umwana ari muri ayo mabanga, barabihisha, byagiye kumenyekana mu Burayi nyuma y'imyaka 400. Ivyo birazwi. No kuvuga ngo mu myaka y'1935 umupapa yariho, niwe yaciye agerageza gutanguza iciyumviro cy'uko abihebeye Imana canke abakorera Imana muri Katolika batosura kurongora. Nayo handi baravyara ukuri kwamye, nubwo n'uyu munsi usanga bavyara mugabo babinyegeje, ariko ico gihe baravyara. Aha rero nagenda babwire yuko ico kinyoma cakwiragiye ku isi cy'uko abagore baronse ubwigenge, ibintu bikomeye cyane. Murabona ko atavyo baronse ko muri Katolika ntibigeze babaha n'ikintu na kimwe. Reka tuze muri Afrika. Muri Afrika ibi bijanye n'umunsi mukuru w'abagore byatangujwe n'uwitwa Keita, yaba
mu gihugu ca Mali nico gihugu ciwe. Mukaba muzi ko Mali nayo cyari kimwe mu bihugu by'Ubufaransa, byari bimeze nk'Ubufaransa. Nova ko ari Ubufaransa bwihinduriye muri Mali, buzana ico ciyumviro cyo kuzana ivyo by'abagore muri Afrika. Aha rero byaciye bitanguzwa n'uyo mudamu yitwa Keita, abitanguza mu myaka za 60, hanyuma itariki 31 z'ukwindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1962 niho ONU n'ubumwe bwa Afrika bemeje ko uyo munsi mukuru wobaho w'abagore muri Afrika. Ariko habaho zuguru mu bihugu, habaho nyene kusansibiriza mu bihugu bitandukanye. Umunsi mukuru wa mbere wabaye itariki 31 z'ukwindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1974 hariya mu gihugu ca Senegal. Ivyo rero byarabandanije birakomeza birashika no mu bihugu byose. Ni byiza ko bagira umwidegemvyo, mugabe kibabaje jewe ikimbabaza cyo ntumva nuko bababesha ngo barangana, ngo bafise ubwigenge, bafise iki. Mu Burundi nta biriho. Hari ibigo bimwe biriho, hari ibigo bimwe biriho usanga muri guverinema harimo abadamu benshi, harimo abakobwa benshi bagatwara ama service atandukanye, ibigo bikomakomeye, ugasanga by'ukuri baraserukiwe bimwe biboneka. Mugabo nko mu Burundi cyo nabyo numva ubwa mbere kubashikiranganje 15 bagize leta y'u Burundi, abafasoni bafise ibibanza 5. Ivyo rero jemba ni bike cyane. Abashinga amateka, abakenyezi bafise ibibanza, abakenyezi bafise ibibanza 46 kwijana na 23. Abantu ni urumva ko ari bakeya. Ugiye mu biro bikuru by'igihugu, umukuru w'igihugu n'umugabo, icegera cy'umukuru w'igihugu n'umugabo, umushikiranganje wa mbere n'umugabo. Ivyo ni ibibanza 3 bikomeye mu gihugu. Ntibyumvikana na gatoye ingene ivyo bibanza bibura mu mukenyezi. Jewe kubganje hagombye kuba abakenyezi 2 kuko nibo benshi mu gihugu mu batora. Hanyuma mvuze kuri ibi by'amatora ni nawe bimirije kujamo, nuko nibaza ko atazova bishobora. Ibice 60 kwijana by'abatora no gwaruka. Ariko waje kuraba mu bibanza bikomakomeye by'igihugu ugasanga gwagwaruka rutarimo. Ndaguha akarorero. Mu bashinga amateka twarumvise ko ari mu bake bari kuba bari gukurusha. Ndangira mu bastanteri kwa makomine ni benshi, kandi burya intwari ikomeye ni mwikomine. Ugwaruka ko tutarubonamwo. Mu ba chef de zone nabo tubona. Mu ba chef w'amakorine, abatwara amakorine nabo tubona. Nukuvuga ko ugwaruka ukoreshwa mu kwiruka inyuma y'abategetsi mu matora, ariko hageze kugabana ibibanza, hageze ko bagabura ibibanza, bahanahana ibibanza, ntibashobora kubibuka. Twebwe rero tukavuga tuti mu bikorwa byo mu ministeri atandukanye abakenyezi n'abigeme ntibabaha ngo batwara ama service akomeye. Nta bigo bikomeye tubona bitwagwa n'abakenyezi. Nkavuga nti dushingiye ko abagore ari bo benshi mu gihugu, kuki babaha ibice 30 kwijana? Kuki basi batobaha ibice 50 kwijana canke 55?
ko ari bo benshi bashingiye kuki kugira ngo babe bashingiye kuki kugira ngo babahe 30%. Ibi bintu byumvikana. Nagira ngo rero ndababwira ku kibazo mwambajije, umunsi mukuru w'abakenyezi ukwibuhura cyangwa guharanira ubwigenge no kungana mu Burundi nta biriho. Mu biyaga binini hari ibihugu bimwe bimwe bimeze neza, mugani hova muri Kongo no munsi ivyo birahari no mu Burundi. Oya. Muri Tanzania no munsi igihugu gitwarwa no mu fasoni aho wambwira ko ari mitende, mugabo sizoro mu zindi nzego ariko bimeze. Nta matohoza nakoze ko navyo narinzi ko mumbaze ikibazo. Ariko nagira ngo nkebure aba badamu. Ivyo mukuru w'igihugu Varusnashimiye bahamagariramwo no munsi nabonye bambaye ibitenge bigwa bariruka ngo agiye mu minsi mikuru. Bari bakwiye nyabuna kugira urunani bagaharanira nk'ivyo abagenzi babo b'Iburaya na Amerika baharaniye, vyuko habaho kungana mu mategeko, vyuko bakora mu mategeko bakoroherezwa, ko gutora baratora ariko ntibatwagwa nabo batoye. Ubwa mbere iyo bagiye gutora ntibamenye uwo batoye, uretse umukuru w'igihugu ntibamenya umushinga amateka batoye wariwe, batora mu rutonde gugaye. Twe tukavuga tuti muri warene hitamo neza, tukavuga tuti umushinga amateka agomba gutorwa ku rutonde guguruye ahavuka, nibo bamuzi bakamwemeza canke bakamuhakana. Ibi bintu by'intonde zugaye no kubisezerera mu minsi iri imbere, mu minsi yo turegera no gusezera ivyo bintu. Dutora umudepite tuzi ko ari naka tuzotora, niyo abari gito tumwima amajwi umugambwe ucuhomberamo, nimba iyo niyo migambwe nta nuzi bikenewe, tubaje abanyagihugu bakavuga bakwidakenewe, nibaza ko imigambwe yazanye amarira n'amaganya mu gihugu, amabi yose yamakogwa kwera imigambwe. Nibaza ko ari imigambwe myinshi kwiye gufutwa kubera yakoze amahano. Rero abakenyezi bari bakwiye guharanira yuko ubwa mbere bubahirizwa mu vyabo no mu babo, kuko ico ni ikintu ca mbere, kuko ntibubahirizwa mu vyabo no mu babo. Nikimenyamenya uravye intambara ziba mu gihugu zitewe n'abanyapolitike biyo migambwe, abagabo nibo bapfa bo n'abasore n'abana b'abahungu. None babagore bose bikurava ko bafite ubwigenge ntibaca bapfakara. None bapfakaye uzobaha abandi bagabo, uzobaha abandi bana, uzobakura we perezida. Kuvuga ko abadamu bakwiye kuharanira ko abagabo babo badatwagwa, badashorerwa muri ivyo vy'intambara, ahubwo umukuru w'igihugu na leta bagaharanira kubona amahoro kugira ngo banke intambara. Kuko n'ucitse kwicumu ntapfe, aza ari kimuga ataca kimarira umuryango. Umugore yamana ingorane kuva cyane cyane muri imyaka ya 1993 kuduga canka 72 barasinzikaye. Icya kabiri, abana babo babatwara batabagishije inama, bakabatwara mu mbonera kure, abandi babatwara mu biswi by'inkona. Ivyo biba abagore babona. Ivyo nivyo bari bakwiye guharanira ko bivaho. Umugambwe n'ugende bagende barondera amatora, bagomba ibibanza, bagende birirwa ariruka, ariko nta muntu agomba kwiruka inyuma. Ziriya modoka bakubita zikazima, bakagenda ahantu ivumbi kaduga, ntibagende badoze iryo vumbi bonyene, ariko ntibakwiye gufata ugwaruka abajene ngo batware muri ivyo bintu. Uyu munsi imbonera kuri bazitwaye muri Kongo ziko zipfa ku bwinshi. None abavyeyi baba mama babo babavyaye ko inda y'amezi 9 babaza kuvyara umwana ukamurera, kumwigisha gutamba, ukamwigisha kuvuga, ukamwigisha kurya, kugeza zobe umuntu mukuru. Urabona badahemukira abavyeyi. Nibaza ko ivyo vyonyine ubwavyo birahagije ko abakenyezi b'abarundi no muri kano karere k'ibiyaga binini buharanira ubwa mbere ivyo. Ubwa gatatu,
bagasaba ko mu nzego zifata ingingo z'igihugu bagomba kugira ibibanza babamo. Ntibyumvikana mu Burundi ingene umukuru w'igihugu aba umugabo, narimeje kubivuga, icegera cyo akaba umugabo, umushikiranganji wa mbere akaba umugabo, uwutwara inama nshingamateka akaba umugabo, uwutwara inama nkenguzamateka akaba umugabo. Ibintu nakawujegeza womewe ntabadamu babaho. Kubera iki aho hantu hafatirwa ingingo atabadamu tubona? Nagahotoro ntibari bakwiye no kwitera urya munsi mukuru rero, kuko ntawe ubaho mu Burundi, ntawe ubaho muri Kongo, ntabibaho. Bari bakwiye ahubwo guhaguruka bakabiharanira nkuko bagenzi ba muri Amerika ni Burayi babiharaniye bakabishikako, kandi bagashira ubwoba gutinya ngo bobica, ngo ni basirikare, ngo nabaroberi babaye abaroberi ngo bobica. Batinye barabica, bakabicira abagabo, bakabicira abana, babivuge barapfa. Hose ni kimwe. Linda muvuge, muze tuvuge, tubamire, tubateshe. Tubateshe. Yani igihe kirageze cyo ko tubwiza ukura abana. None ko buca bahunga barahungira. Iyi ntambara yo kumara ubwoko ko igiye kubahitana, umva ndababwire umuntu wese azi ko yanka mugenzi wamuzijije ubwoko muri iki gihugu cy'u Burundi, ashatse barasezera umuryango kuko ntazorokoka muri iyi ntambara batanguje, muri iyi jenoside ya nyamwinshi bagiye gukora, ntazubaho. Kabiri, aba bantu bose bahawe ibigwanisho ngo bice abatutsi, uwagitoye akazofora akatumbereza ku mututsi akamwica umwe, ntazobaho. Kandi ntaho guhungira bafise. Ibi byo guhunga no guhunguka reka nzobikora ikiganiro cyavyo kandi vuba. Ndababwire impamvu y'aya mabi mubona, impamvu adahera n'impamvu yayo neza. Ubu Burundi bwifatikanije na Kongo mu kwica abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Mu Burundi ho nta mututsi avuga, bose baracecetse, barahoze, nta bafise bavugira. Ariko nagenda babwire ngo naye babwiye mu minsi itari myinshi nibatabiheba ngo babive mu byo by'imigambi yo kwica abatutsi, mukabona badahunze bambaye amajipo n'amakanzu nkuko nababwiye, jewe narabwiye ngo muzompyuze. Icya kabiri, bazohungira muri Tanzania, kandi guhungira muri Tanzania bizodufasha kugarukana aho twanyazwe hakoreshwa amayeri yabo bakoroni. Hanyuma mumenye ko tamukuru w'igihugu turaronka kuva se Barundi atakiriho, ubwami babusenyuye, abakuru b'ibihugu bose baje babaye abakuru b'igihugu nyene, babaye ba perezida. Nta se Barundi twigeze turonka, twari kuba twararonse aho twanyazwe bitisunze amategeko, kuko hari abantu benshi batatahura cyangwa badakurikirana ngo tohoze. Iyo tuvuga ko dusubirana imbibe zacu, nukuba dusubirana twisunze amategeko. None muri Tanzania bahatwaye ryari? Ari aho batwaye abanyarwanda cyangwa batwaye Burundi? Sejo bundi 2010, sejo bundi 1910. None ko na Société des Nations yavuze ko Ububirigi butagomba gukoloniza Burundi, bakaba baradukolonije, mbega ntacu Burundi bwobaza Ububirigi? Ubu ko Rwagasore Louis yagandaguwe hatwara Ababirigi, ubu ntacyo twobaza Ababirigi? Kuki mutinya Barundi kazi? Haranira ibyo nibyo bizotuma muvyara mugaheka, ko naho muzohora bazoguma bafise imigambi yo kutugirira nabi, ntibazoyireka kiretse duhagurutse twababwiza ukuri. Navyo nibaza ko ibi tuzobigaruka ko mu minsi iri imbere mu buryo bwo gutanga umuti w'ingene Uburundi na kano karere dushaka gukira. Rero nkuko wambajije,
uyu munsi ushitse ubwa mbere bwo abakenyezi batagira ico bashira mu nda, nta gitoro kiri mu gihugu ngo bagende n'imodokari biyunguruza, ariko ico kubatwara aho umukuru w'igihugu neva yagiye cyo ngira bakironse, nabonye babapakira no mu makiya, sinzi ko basigara imizigo. Ariko abana bishwe n'inzara, ugwaye ntagasukari baronka bamuhembuza, isi yazara gatwaye. Bivuze yuko n'umunsi mukuru ushitse rero abakenyezi bari mu gahinda kenshi. Hanyuma abakenyezi benshi abagabo babo barapfunzwe mu mabohero, kandi bapfungiwe ubusa, nta mategeko abafata yo kubapfunga ariho, bapfungishije agahahazo. Abandi baburiwe irengero baguma biteze ngo babo bazogaruka, ntibazi igihe bazogaruka, ntibazi ko bari nuko bapfuye. No kuvuga ko ari umunsi mukuru ushitse by'ukuri abarundi kazi bababaye. Rero nkavuga nti abakenyezi bohaguruka bakaduhambya, bakadushikira, tukagira urunani rw'abanyagihugu twatanguje rwo guharanira kubaho, rwo guharanira kugwanya ivyiyumviro by'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ubwicanyi ndengerabutungane, kugira ngo umunsi mukuru bo mu mwaka w'2026 tuzoshike abadamu bafise intsinzi. Kuko ivyo URN hitamo neza haranira nuko haba kwisha no kwizana, atawarya wangura, atamwana n'ikinono, kandi amategeko akubahirizwa, hanyuma igihugu kikarangwa n'ubumwe n'ubutungane n'iterambere. Ibyo nibyo duharanira, kuko atabumwe atabutungane nta terambere rishoboka. Baba bariko barakubesha, baba bariko barabesha, naho yo bumwe mutavyumva kumwe utaramwumvisha nta mahoro ubufise ubesha, kuko umwe azokwahagiza akubuze gutera imbere, canke wubake apanga gusambura. Ivyo nivyo tubahoramwo, kandi uyo n'umugambi w'abantu batari bake mu badukolonije. Nivyo bashaka, ntibashaka ko dutera imbere, ntibashaka ko dutambuka intambuko. Niyo mpamvu ntiyakamo rero abakenyezi n'abigeme bose bahaguruke tugwanye ikinyoma, tugwanye ihonyabwoko n'ivyiyumviro by'ihonyabwoko, tugwanye bwicanyi ndengerabutungane, turi hamwe, hanyuma duharanire ubumwe n'ubutungane n'iterambere kuri bose. Gutyo ubwigenge barondera bazoca babona. Murakoze. Très bien, ntango nayo ndagushimiye, ndetse shimira namwe mwese mwadwumvirije, mwadukurikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mudukurikire. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, mugire aho mwubahwe. Murakoze.